je gituma nagize umugambi nuko mu buzima bwanje narabona yuko akazi ka leta gatamaho hama nca ndiyumvira nti none nihagera ko mfise imyaka yo kudakora mu biro nzogira gute nca ntangura kuza ndiyumvira ibi bintu ubwa mbere na mbere ntangura kugura iki ibivi ngaha nzarateranya hanyuma ncanja muri irya ciyumviro c'imbono y'ibihumbi 2040 na 60 ncanja mu vy'amavoka kugira ngo nanje nzengira ikintu bazovuga yuko muri irya vision hari ico nakoze ico gituma nakenda bijamwe icambere na mbere murabona ko uyu mugambi ari umugambi leta yaviriye hasi yuko turima amavoka tukarima ikawa tukarima n'ikawa ibintu ntibizokora mu bukene twebwe gusa bizokora mu bukene igihugu cacu kuko hazoba ico bita rentrée de recettes en devise rero mu mahera yo hanze ariko uyu mugambi uragoye ico gituma nagomba gusaba leta iciye ku nzego zayo ama ministere n'ibiki bashireho banke agricole ibanki iraba ibintu by'uburimyi cyane uburimyi bujanye n'ibijya hanze gutyo tuzoshobora kubandanya imigambi yacu kubera yuko ubu hari ibishomeri byinshi ngaho mu Burundi kandi ko hari ibishomeri byinshi niko baguma bafise ibyiyumviro byinshi n'amaproje barayafise mugaye amaproje yakoresha iki udafise amahera udafise yakorera izo banki rero zidufasha rero kudushigikira no kugira ngo abantu bagire ico bakora babahaye amadeni ari ku mafaranga make y'inyungu izi voka zitwa ni variété hasi mu gifaransa sivyo zera haciye imyaka 3 rero bagiye muri ubwo bwoko bw'ayo mavoka bwa hasi ntangurane ku myaka 3 ucutangura kwimbura na je izo zimaze imyaka 3 zo ngahaye ngubuye ndafise umwimbu nzotanga izina z'umwaka uza cyanimbura maximalement leta yonyene irafise ubushobozi yo kubwira ministère de l'agriculture muri imigambi twagiyemo y'amavoka bamaze gukora iki baramaze gushiraho ico bita comité national ijanye n'ikirima c'amavoka no kuvuga filière avoka nka kujya hariho filière café na filière thé mugabo ingorane ziro twebwe turi muri aya mavoka iyo komite nubu naciri kwirakora kuko twe turafise ivyiyumviro twohijya komite y'ikirima c'ivoka kugira ngo tumere nk'abajya bari mikawa no kuvuga iki nk'ukuntu rekorte zogenda ukuntu abantu bafise amavoka make mu mirima yabo kunzu bashobora kugira nk'ama centre de collecte byose tukabibyimviro bakavyorganiza ntibaze baraza bafata amavoka ubaritwarira amavoka uko bishakiye na leta ntizi yuko hariho na taxe baronka kuko ntavyo ntibiri organize rero ministère d'agriculture nigerageze ifata ico gitego filière avoka iyo organize iyo comité nationale bashizeho baze baradukoranya dutanga ivyimviro byacu kandi turafise ivyimviro byo torokanya neza ico gitegwa kikaja ku murongo kujya kwikawa